Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro vya Radio Televiziyo Isanganiro sangwa ikaze mu kiganiro c'insobanuro y'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cuno munsi tubayagira ibijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga ku bijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye yaba ku bagabo canke abakenyezi. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Abikorinto ba mbere ikigabane c'indwi umurongo wa 39 havuga ati umugore ahambirirwa ku mugabo wiwe akiriho ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucugwa n'uwagomba mugabo rero aruri mu mwami wacu. Aho dushobora kwibaza duti ibitabo vyeranda byo bavyemerera abapfakaye gusubira kubaka nimba ibitabo vyeranda bivyemera abapfakaye bosubira kubaka mu kiringo kingana gute mu buryo ubuhe. Intambamye nizihe zibuza abapfakaye gusubira kubaka nizihe ngaruka ziva kuri izo ntambamyi igihe abo bapfakaye yaba umugore canke umugabo bidakunze ko yubaka kandi ibitabo vyeranda bibivuga kwiki. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro nk'abandi kumwe n'abatumire ndi kumwe na Pastor Vital niyo nizigiye wo mwishengero Jehova Rafa. Pastor Vital ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro. Murakoze naye ndaramukije abarundi n'abarundi kazi n'abanyamahanga badukurikirana ndababwira umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Nuko turi kumwe kandi na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa wo mu idini rya Islam. Sheikh Hassan namwe turabaramukije tubaha nikaze muri kino kiganiro. Ego murakoze cyane nanje ndabaramukije mvuge nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana n'imigisha n'imihezagiro vyayo bibane namwe natwe twese tunashimira ino kaze muduhaye muri kino kiganiro ciza cyane. Tuje mwidonido rya kino kiganiro nkuko muhejeje kuvyumva twaduheje kubabwira ko mu kiyago cuno munsi tugire tuyage kubijanye nico ivyanditswe vyeranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye yaba ku bagabo canke abakenyezi. Ikibazo ca mbere ndacerekeze kuri Pastor Vital mwoshaka kutubwira Pastor mbega ibitabo vyeranda bivuga iki kubijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye yaba ku bagabo canke abakenyezi muri rusange. Murakoze cyane muri rusangi tudatebeje uravye sokuruzo w'amahanga Aburahamu biravuga ko yarafise umugore yitwa Sarayi. Usomye mu gitabo c'itanguriro 22 duhereye mu itanguriro haravuga ingene umugore we Sarayi igihe yamaze kubaho ku isi ni itanguriro 23 Sara amaze gupfa niho Aburahamu yarongora uwundi mugore mugabo aza kurongora aruko yamaze guhamba umugore wiwe yakoze imigigwa yakogwa iyo umuntu yabuze umufasoni wiwe canke umushinganaye wiwe. Iyo migigwa yo bariyiye imigigwa ni gihuhejeje kumuhamba ukagandara ukaganduka. Iyo umaze rero kugandara ukaganduka nta kintu na kimwe yaba umukobwa yaba umugore canke yaba umugabo kimubuza gusubira kurongora kuko uravye mu itanguriro 25 haravuga ngo Aburahamu avyara abandi bana. Aburahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura. Hari abantu bakunda kwihenda bakavuga ngo na Aburahamu yararongoye uyundi mugore. Ntiyarongoye umugore akurikira Sara yamurongoye uko yamaze gupfakara. Ubiravye mu gitabo c'itanguriro 23 havuga ngo Aburahamu acarongora umugore yitwa arongora umugore yitwa Ketura avyara Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani na Shibakiya na Yoshua. Aha yaramaze gutandukana nuwo bari baragiraniye amasezerano sarapfuye. Nico gituma rero iyo umushinga ntahe canke umufasoni apfakaye amasezerano bari bafitaniye n'ujya wa mbere abaheze kuko n'igihe tubashingira canke twetwe dukora ubukwe turavuga ngo nzobana n'uyu mufasoni wanje canke avuga ngo nzobana n'umushinga nahe wanje kugeza Yesu Kristo agarutse canke urupfu rudatandukanije.
iyo rero urupfu rutandukanije abo bantu babiri bagiranye amasezerano nuvuga ngo isezerano ry'umwe riba rihavuye kenshi iyi mpeta ivuga ngo nukubana ubuziraherezo rero iyo uwo muntu w'umugabo apfakaye canke uwo mugore agafakara nuvuga ngo uwamwambitse iyi mpeta yaragiye nta masezerano bagifitaniye ari degemvye biremewe rero ko yaba umugabo ashobora kurongora umyumvirize neza ahantu uyu mugabo aremewe umugabo yapfakaye umupfakazi w'umugabo aremerewe kurongora umugore nawe yapfakaye cyangwa aremerewe kurongora inkumi umugabo n'umugore yapfakaye aremerewe kurongorwa n'umugabo yapfakaye cyangwa akarongorwa n'umusore kuko nta rindi sezerano riba rihari uwo bari baragirana isezerano aba yaramaze gupfa iryo yarahiriye riba ryarahavuye reko rero ubona aho twumvirize Sheikh Hassan nawe nyine ashobore kutubwira ico ivyanditswe vyeranda bivuga ku bijanye no gusubira kubaka kwabo bapfakaye y'abakubagabo canke abakenyezi ibitabo vyeranda bivuga kwiki ego murakoze cyane ubundi umugambi wo kubaka ari kurongora ku ruhande rw'umugabo canke kurongorwa ku ruhande rw'umukenyezi iryo nibanga rifise intumbero wanashaka iyo turavye mu bitabo by'ijambo ry'Imana kuko hariho ukubaka kugamije kuzana irondoka kugira ngo abantu bagwirirane mu isi nk'uko Imana mu ntango ariko yabigeze mugabo kandi hagacabaho n'undi mugambo gira kabiri ujanye n'igikorwa cyo kurera babandi baba babonetse muri uwo mugambi canke muri uko gushobora kubana nje gituma rero umugigwa ujanye no kuba umuntu yapfakaye kumbure n'umugabo yabuze umukenyezi hanyuma kumbure aracafise ububasha canke aracipfuza yuko ashobora kubana n'undi mugore iki kigaruka muri wa mugambi w'Imana rugira vyose bisigura ngo rero ibitabo by'ijambo ry'Imana biremera neza yuko umugabo yapfakaye ashobora kubana n'undi mugore mu gihe ari mu bihe byo kushobora kuba yobana nawe hari upfakara ari umutama biba bidakunda igihe uvuze umutama abafise nk'imyaka ingahe aho biba bidakunda aho biba bidakunda ni ca gihe wenyene ubwiwe yiyumva ko atagikeneye icitwa umukenyezi canke umugore naho urumva ko ntawogera imyaka ngo niyi kuko usanga wihenze cyane umuntu wenyene niwe yiyumva niwe aba yumva ingene bimeze hanyuma n'umukenyezi kandi uko nyene iyo abuze umugabo no kuvuga ngo ibitabo by'ijambo ry'Imana biramwemerera neza yuko ashobora kubakana n'uwundi mugabo mu gihe nawe nyene acumva neza yuko akeneye kubana n'undi mugabo mu gihe yumva ko ibyo bihe atakibikeneye no kuvuga ngo bivanye no kubageze mu zabukuru ntabwo ari itegeko hanyuma ikindi nagira mvuge je ndakunda kuraba cyane ujya mu shinga ntahe yitwa Yakobo n'umuvugishwa n'Imana Yakobo ujya se w'Abisirayeli ikintu kijanye nuko mu buzima muri kahise tubibona ijambo ry'Imana rerekana ko kubana n'umugore canke kubana n'abagore ni ibintu dusoma kandi mu ijambo ry'Imana kuko ravye nka Yakobo yarafise abagore 4 nibo yavyaye ko bajya abahungu 12 kandi niryo hanga ryera niryo hanga ryagera iritwa ko ryagendanye n'Imana cyane bisigura ngo rero iyo umuntu yapfakaye arashobora kuba yotora uwundi mugore canke yapfakaye ari umugore arashobora gutorwa n'uwundi mugabo yaba ari umusore canke yaba ari inkumi yaba ukirimu yaba ari umugabo yari yarubatse ariko kandi n'umugabo arashobora gutora umugore ashobora kuba yarakiri inkumi canke ashobora kuba nawe yaraciye mu buzu hari impamvu nyinshi zishobora gutuma abantu baja mu buzu bakabuvamwo singoma ngo bapfakare gusa hari abantu binanirana yuko umugabo n'umugore bashobora kubana bivanye n'impamvu zo kudahuza muri ibi nibindi iyo bamaze kuba bavanye iki naco n'icigwa abantu bagomba gutahura vyanse bavavanuye biciye mategeko
ingorane zahabaye hagati yabo zatumye badashobora kubandanya kubana uyu nawe si kuvuga ngo rica riba hari ibwirizwa rimubuza ko ashobora kurongorwa kumbure ububeranye nawe ntibari bwahure bashobora kuba bohura kundi ashobora kuza. Pastor yatubwiye ko hariho umugigwa ukogwa kuri abo kumbura yaba ari umugabo canke umugore bapfuye mu gihe ngo uyo oyi yasigaye agize umugigwa wo kugandara canke kuganduka. Mbega muri Islam uyo mugigwa urakogwa kugira ngo kumbure uyo oyi yapfakaye ashobore kandi kubaka inyuma y'iyi migigwa. Murakoze cyane iyo umugore canke iyo umugabo yabuze umugore wiwe muri Islam bitekanijwe yuko ubundi ujya mugigwa w'ikigandaro iyo umaze kurangira ari ku mugabo no kuvuga ngo igihe cyose inyuma yo kurangiza ijya migigwa yo kuganduka kujya kuntu bahora bigenza mu muryango imisi ngahe iyo birangiye umugabo akiyumvamwo ko ashobora gutora undi mugore arashobora gutora undi mugore no kuvuga ngo umugambi wo gutora umugore cyangwa kubana n'umugabo harimo ubwambere umugambi wo gukinga ubusambanyi. Iki ni ikintu gikomeye cyane ubusambanyi ni icyaha abantu benshi iyo bariko baravuga kuri zino ngingo bakunze gufata minenegwe ni kuvuga ngo ikintu cyambere cyo gukinga mu mugambi wo kubakana no kwirinda ubusambanyi. Umugabo rero amaze kuganduka ku mugore wiwe hanyuma akiyumva ko akeneye ubundi mugore kirazira kuja mu busambanyi ni byiza ko aho nyene ashobora kurondera ubundi bobana kugira ngo yirinde icyacu ubusambanyi. No muri Islam muragira uwo mugigwa wo kugandara no kuganduka. Ego ikigandaro n'umuryango no kuvuga ngo n'umuryango ngira ngo gusa ubutandukane ni imisi abantu bashobora kumara muri ico kigandaro ariko haratekanijwe nk'imisi nk'itatu umuryango kagandara bari ngaho hari ibintu byinshi bikorwa muri uwo mwanya yari umuntu akuze yitavye Imana hariyo nk'amadeni hari abantu bari kure bamwishuza yishuza mu kurindira ko bashobora gutororokana muri ako kanya baragandara nk'imisi nk'itatu inyuma yaho ku mugabo hako aja gusambana Islam ivuga ko ashobora gutora uwundi mugore inyuma y'iyo misi 3 inyuma y'uzo gandaro imisi 3 arabirekuriwe kandi none aja gusambana none muzoganduka ryari oya ukuganduka ubundi uno mugigwa ijambo ibintu byinshi abantu bakora ntibabikora bisunze ijambo ry'Imana oya abantu ibintu byinshi abantu bakora babikora bisunze imico ikiringo cyo kugandara no kuganduka no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo ryashoboye kwerekana ati bimare umwaka canke amezi 3 canke amezi angahe oya mugabo muri Islam harerekanywe yuko umuryango urashobora kugandara imisi 3 hanyuma abantu bagasubira mu mirimo yabo ni kuva ngaho rero yuko umugabo kuva inyuma y'iyo misi 3 niyumva mu mutima wiwe kuko nk'akaroro jewe ndakubwire narapfakaye mugabo haheze igihe kitari gito ariko sindi ndumva umengo ndacafise ikintu mu mutima sindi yumva ko ndagororokerwa kuri ico kintu urumva rero muri uwo mwanya ncandindira nkasaba Imana yuko byoshika hageze ko numva ko hakeneye ko nubaka uwo mugigwa cyanda gukora mugabo hariho kandi uwundi ushobora gusanga wewe bitamukundira ko ukuntu yiyumva acanyaruka gusubira gushaka uwundi mugore rero Islam ivuga ko hako uyu aja gusambana ni cyaha kibi gikomeye cyane gihungabanya umuryango nico gituma aca yemererwa ko ashobora gutora uwundi mugore biciye mu mategeko kuko uwo bari kumwe yamaze kubatagihari mugabo rero biratandukanye no ku ruhande umukenyezi kubera ko ari afise igitereko giterekwamwo kigahurirwamwo nibishobora kuvamwo umwana iyo twisunze ubuhinga bujanye n'ivya biology hariho ijambo ry'Imana mu kigabane ca kabiri kuryungane y'amajana 234 ya Qur'ani Imana rugira vyose yaravuze ati walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwaja ati no kuri babandi babagabo bo muri mwebwe bazokwitaba Imana basize abagore yatarabasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 abo bagore bobo naho ikigandaro kizoba mu muryango igashobora kumara imisi 3 mugabo bategerezwa kwirinda umugigwa wo gusubira kubaka mpaka habanze hace amezi 4 n'imisi 10 ibi bijanye no gushobora gutunganya igitereko cyahora gihurirwamwe n'abantu babiri canke inzira yahora ishira mu gitereko kubw'abantu babiri kubwo kumenyerana kugira ngo ico gitereko gisubire gutonganuka kivavanure na wa mumenyerano wujya yagiye hagomba guca imisi 130 inyuma yaho niho umukenyezi ashobora kwabigwa
ntibishobora kumuzanira ingorane ijanye n'uruvangatirane rw'ico kwitwa kuvanga abagabo canke umenyerano w'abagabo mu mwanya umwe hagomba kubanza guca iyo misi 130 amezi 4 n'imisi 10 inyuma yaho rero umukenyezi nawe abyiyumvisemwo cyane cyane iyo bakiri bato ibintu nk'ivyo bisabwa yuko nawe nyene hako aja gusambana ashobora guca yubaka ugwiwe ashobora kubakana n'umusore mu gihe yaronse umusore amugomwa ashobora kubakana kumbure n'umaze guca mu buzu nkawe ari mu bibazo nk'ivyo yarafise canke yahukanye burundu n'uwo bari kumwe uko byose birabaho akaza kamutora bakabana. Turi mu kiganiro c'insobanuro y'ijambo ry'Imana aho turiko tuyaga kubijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye yaba ku mugabo canke umugore. Abatumire turi kumwe ni Pastor Vital Niyonizigiye, pastor wo mw'ishengero Jehova Rafa hamwe na Sheikh Hassan Hakirutimana umuvuga butumwa wo mw'idini rya Islam. Ego reka ubona aho twumvirize pastori watubwiye ko yaba ku ruhande rw'umugore canke umugabo bose bafise uburenganzira bwo gusubira kandi kubaka ko bashobora kubakana kumbure n'umugabo yapfakaye canke n'ukiri umusore canke n'umugore yapfakaye canke umukobwa akiri umwigeme. Watubwiye ko ariko ivyo bishoboka igihe umugi wo kugandara no kuganduka wamaze guhera none bagandara imisi ngahe baganduka ku misi ngahe kugira ngo wa mugabo canke wa mugore baze bagire uburenganzira bwo gusubira kubaka. Murakoze cyane ubundi Bibiliya ntivuga neza imisi kandi no kugandara uyu munsi aho tugeze abantu umuntu akuze bagandara imisi ndwi yiheze niho bagira umugigo wo guca ku mazi ukabuheze. Hanyuma rero mu mico kenshi y'abarundi umugore canke umugabo akunda kuganduka kuba bari bubakanye umwaka uheze ariko nta tegeko ririmo uvuga ngo jewe ni mpaka uyu mwaka uhere ushobora kubigira inyuma y'amezi 6. Hari n'abandi nkuko shehe yarabivuze havuga ati jewe ntaco ndiko ndihutira cyo kujurongorwa hacaye kurongora akavuga ngo nzoganduka haheze n'imyaka 5 hanyuma akaba ariko aranakingira yabo umupapa canke umumama ugasanga uyu mupapa umumama umugore wiwe yamusigiye abana bato canke umufasoni ugasanga asiganye abana batoyi bigatuma avuga ati hamwe no ganduka ngo nihutire kuja kurongorwa bishobora kugira ingaruka kuri aba bana nasigaranye ugasanga n'uyo muntu ashaka kuza muri uru rugo yaba umugore aje mu rugo rw'uwo mugabo canke umugabo aje mu rugo rw'uwo mugore aje adafise intumbero yo kubaka afise intumbero yo kuza kwinjira mu itunga ry'umwe muri bo yasize. Shehe yatubwiye ko umugabo afise ubwo burenganzira bwo gusubira kubaka inyuma y'imisi 3 nye kuvuga ca kigandaro c'imisi 3 giheze avyumva ko ashaka kubaka n'uwundi mugore arashoboye kubaka ngo ari ku mugore ni nyuma y'amezi 4 n'imisi 10 ivyo mwe mu bivuga kwiki. Iyo ni migigwa y'idini iwabo sivyo buriya umuryango wose uragira imico canke imigenzo ariko iyo umuntu yapfakaye cyane cyane yari umugore kuvuga ko barindira ko igitereko kivana n'uriya muntu mu migigwa y'abantu kugira ngo bavuge ko umuntu bavanye barundi bo bahora baja no kuboha bavuga ngo baragandutse baranywa n'amata bagahamata n'abana ni ibintu ni mico bakora ariko iyo umuntu amaze kuvuga ngo jewe nabuze umufasoni wanje canke nabuze umushinga ntaye wanje naho bindwi imwe ujya munsi wo guca ku mazi kaca avuga ngo jewe nifuje ko kuganduka guca ku mazi no kuganduka ndabigiriye ko bikabindwa imwe kubera yifuza kurongora uwundi mugore canke yifuza kurongora n'uwundi mugabo nta kibazo ngo kuko imico y'abarundi kenshi hacabaho amashisho tuma cankwe uruvugo naho rero nagirenze kuko nk'iyo umugabo aciye kumbura arongora inyuma y'iyi minsi 3 canke n'inyuma y'amezi 6 n'umwaka abantu benshi baca bavuga kumbure ko atakunda umugore wiwe
ku mugore hoho n'ibindi bintu arongoweho nk'inyuma y'aya mezi 4 n'imisi 10 shehe yavuze kuba ikibano gica gitangura kuvuga ko yari asanzwe afise uwo mugabo ku ruhande none n'iryari by'ukuri twomenya ko uyo yapfakaye yaba ku ruhande rw'umugabo n'umugore by'ukuri ko hageze ko ashinguguwe kandi nk'uko shehe yabivuze nibaza ko nk'iwabo mu idini y'iwabo iyo babikoze gutyo kuko idini abari muri iryo dini babemera amategeko y'idini nta majambo avugwa mu mico y'abakristo kenshi barindira umwaka ugahera ariko n'abatarindira umwaka kinira amezi 6 ndwi ni sawa ariko kenshi iyo abantu bashaka kubanza gutunganya neza ngo atunganye arabanza arabe niba ibyo baronderanye n'umushinga ntahe wiwe cyo n'umufasoni wiwe abanza bitunganye arabati mbega aba bana nsigaranye iyi myaka bafise uyu muntu ngirenda bazanemwo ninde abana banje azobafata gute kenshi biranatera n'ikibazo ugasanga n'uwo mufasoni abajemo abafashe nabi aranabangaje ugasanga abiwe avyariye ashaka kuvyara habiwe mugaba abandi bumwe yapfa bakagenda ico gituma kenshi iyo umushinga ntapfakaye yabwiriza kubanza kwitegura akiyumvira kazoza kabana umupfasoni we yamusigiye n'umupfasoni nyene nawe nyene yabwiriza kubanza kwitegura akaraba kazoza kabo bana kenshi nta matariki nta misi miremire canke imyaka bivana n'ingene umuntu yiyumva kuko uravye mu majambo Paulo yandikiye abikorinto mu gice cyaho cindwi ku murongo w'8 havuga ngo abatararongorana nabo mbona abafakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko boguma kumera nkanje Paulo yabantu ati iciza boguma kumera nkanje mugabo ku murongo cyashavuga ngo ariko namba badashobora kwirinda babirane kuko kwabirana ari kwiza kuruta ugushuha aya n'amajambo Paulo yavuze ati kubwo kwirinda ntibaje bya birishe yavuga kurokera mu busambanyi abagabo baca bamutonda ko yapfakaye n'abahora bamurondera gifise umugabo agira ati noneho ubuye umuryango uravuye ko imbeho irinjira birivuga ngo kubwo kwirinda ni arongogwe canke arongore kuko iyo uwo mugabo usibye nuko naho bufise umugore iyo ugiye mu busambanyi uri kukwegera umuvumo abana bawe n'urugo rwawe ego reka twumvirize ubonaho shehe atubwire kuko ni ikintu kibonekeza cyane mu kibano aho mu misi heze hariho n'umukozi w'Imana mukenyezi we yapfuye ariko inyuma y'umwaka asubira kubaka ego mu idini rya Islam atubwiye ku mugabo ko afise n'ubwo burenganzira bwo kurongora inyuma y'iyi misi 3 ikigandaro giheze ku mukenyezi amezi 4 n'imisi 10 ariko ivyo oyi ikibano imico n'imigenzo kenshi bavyumvira ukundi bakacabona ko kumbura atakunda uwo mugore wiwe ntiyakunda umugabo wiwe kumbura yarasanzwe amufise ku ruhande mbega ibijanye n'imico n'imigenzo byo ntibica biza nabyo bikaca biremera abo bapfakaye murakoze cyane nagira mbanze mvuge yuko burya idini rya Islamu ntabwo cyane ryubakiye mu ngingo zirigenga canke mu nyigisho zayo ku vyiyumviro by'abantu canke ku mico yuko abantu bashobora kuba biyumvira imbere yuko nishura ngaho nagira mbanze mvuge yuko burya umuzo w'abavugishwa n'Imana n'ibitabo by'Imana ngaha muri nosi kwari kugira ngo abantu bagire ikintu cyitwa intiqalu min al-aada ila al-ibada kwari kugira ngo abantu bagire ikintu cyitwa ukwimuka kuva muri kameremere baje mu bikorwa nyobokamana kwisi umuntu ashobora kubaho ari muri kameremere cyangwa kabaho ari mu bikorwa nyobokamana umugirwa wari wose uri ngaha kuri inosi usanzwe uri muri kameremere y'abantu kugira ngo ikintu cyitwa idini kibe cyuzuye gitwa kuba gifise inyigisho ikura abantu muri cyo kintu cyitwa alaada kameremere kubazana mu iyobokamana Imana ishaka ko byogenda gute uyu mugirwa rero ujanye n'iyi minsi yavuzwe ngaha ntabwo ari umugirwa abantu biyumviriye iri ni itegeko riva ku muremyi yaremye abantu azi ingene bameze hanyuma rero kukijanye nuko abantu bashobora gufata bati kumbure iyo migenzo siyo canke abantu bavuga bati uyu muntu ntiyamukunda
ni ukuvuga ngo twebwe muri Islam turafite principe ivuga ngo la ta'atu li makhluq fi al-ma'siyati al-khaliq kirazira kumvira umuntu mu gihe uri kurashavuza Imana ni ukuvuga ngo mu kibano hariho ibintu bashobora kumenyera mugabo ngaha turiko turavuga iby'ijambo ry'Imana mu kibano rero abantu bagomba gutahura yuko iby'Imana birafise ukuntu bitunganye ikibano siyo cyaremye umuntu ibi ni bibazo bigaruka kunde mu kama y'ingene Imana yaremye abantu Imana niyo yavuze ati umugabo n'umugore nibubakane Imana niyo yavuze ati umugabo niyapfakara umugore niyapfakara arashobora gutora canke akarongorwa n'undi muntu Imana niyo iri kurapanga bino bintu ntabwo ari kibano giteregida ingene bino bintu bituza kugenda nico gituma abakozi b'Imana tugomba gufata umwanya ukwiye kumvisha abantu ego no mu kibana abantu baravuga ntugenda guharira nabo mugabo ku bibazo nk'ibi biba biri mu jambo ry'Imana abantu nibareke ijambo ry'Imana rikore nkuko biba bisanzwe bimeze hanyuma abantu nabo nibihangane baha umwanya Imana ikore hanyuma ivyo biyumvira navyo umugabo ntibigutera ubwoba mu gihe uri mukuri umugore ntibiguhungabanye mu gihe uri mukuri wewe raba ko uhagaze mukuri mu burenganzira bwawe none kuja gusambana ni watinya abantu ukaja gusambana ugira ngo Imana ikivuga iti ico cyantu cyanditswe ko kubera ko wasambanye utinya ko abantu bovuga no icyacandikwa kuri wewe nico gituma rero nta mwikorezi azokwikorera umutwaro w'uwundi umugabo yapfakaye akabona ko vy'ukuri hako bimunaniye kwigumya nk'izo nyandiko pasere ko radusomera bikaboneka ko bimunaniye kwigumya hako aja kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi ashobora kwega imigera ya sida akanduza n'abana babana kumbura akazokwanduza n'uwundi azozana ngo harageze Islamu ibona ko umugabo uwo mwanya wose abikenereye arashobora kubaka ugwiwe biciye mu mategeko ariko hagakurikizwa zijya ngingo zijanye no gupima kuraba ko bano bantu ari bazima kuko baba baraciye mu buzo kuraba ko agiye kubaka nari bazima n'umukenyezi nawe nuko nyene amezi 4 n'imisi 10 abamaze gutonganuka neza ntanda afise uwo mwanya arashobora kwakira uwundi mugabo kandi urugo rukabandanya neza Pastori mwatubwiye ko umuntu yaba umukenyezi canke umugabo igihe bapfakaye bafise ubwo burenganzira bwo gusubira kandi kubaka igihe babishatse mbega none uyo mupfakazi canke uyo mugabo yapfakaye baronso bubakana barashaka kandi kuza kugira ubukwe bwabo mu rushengero muri ico gihe nibiki bisabwa kugira ngo mushobore guhezagira abo bantu murakoze cyane abo bantu babiri nagomba ngaruke ku kintu mwari muvuze ngo umukozi w'Imana yarongoye mu kibano bikamuvuga nta muntu aba hatavugwa n'umwami wacu Yesu baramuvuze she yabivuze amajambo akomeye cyane yavuze ati none hagukora ikintu umubiri wawe ukaja gukoresha ubusambanyi nuko wo kubaka kandi bibiri bivuga ngo umuzezwa shengero aba afise umugore umwe ni kuvuga ko bwiza kugira umugore kandi ngomba ndakubwire usibye nibi buriya umugabo iyo yamaze kubaka agapfakara adafise umuntu ashobora kumuruzanira amazi ngo amucanire umuriro yote apfa n'ingoga nico gituma rero hariho abapapa bamwe babishobora bakaguma uko bakarinda basezera inose n'abamama bashobora kubishobora ibi bintu usomye mbere no muri Luka 2:36 haravuga umugore yitwa Ana umukobwa wa Fanueli ngo yapfaka yamaze imyaka 7 ngo amara imyaka 84 ari mu rusengero rw'Imana ashimwa n'Imana n'abantu ntiyasubiye kurongorwa yaciye yigumira gukira senga Imana iyo rero umuntu abishoboye akashobora kumenya nzokorera Imana umubiri wanje ntugishuha iyo tuvuze shehe yavuze ngo imyaka hari n'igihe usanga n'uwo mugabo yarakiri muto atakija an election mu kirundi bavuga ubugabo bwiyo butagikora butagishuha canke uwo mugore nta kamaro ko kwirirwa araja kuzana umugabo w'abandi kuja ku mugabo w'abandi cyangwa aje kuzana umugore w'abandi kuko ntibigishoboka kuko igituma umuntu azana umugore canke aja ku mugabo nuko ashuha umubiri ukeneye igitsina tandukanye n'iciwe kugira ngo bakora ibintu biciye mu muco w'Imana igihe Imana ishira muri Eden abantu babiri umugabo n'umugore kugira ngo bubake rero iyo uyu muntu yapfakaye ari umugabo canke umugore yapfakaye ashoboye kwabigwa n'uwundi mugabo yapfakaye canke umusore n'umugore uko nyene umugabo uko nyene inkumi canke umugore yapfakaye abo bantu cyambere baba bari mu ishengero
ashobora kuba amuzanye ari muri Jehova Rafa yapfakaye yari n'umushengeri wacu mwishengero Jehova Rafa hanyuma yapfakaye yifuje kuzana umugore we avuye muri Anglikani canke muri Katolika canke muri Pombereje canke muri Pane ahandi. Ikintu ca mbere turaba amategeko kuyo muntu ari umukristo yumvira amategeko y'ijambo ry'Imana ko atazanye umugore yahukanye ataye umugabo w'abandi. Muri ico gihe abo bantu tubigisha umubano ingene bagiye kubana, tukongera tukanigisha uyo muntu agiye mu rugo rushasha ingene akwiye gufata abana asanze muri urwo rugo. Misio imujanye ntabagiye nk'umuntu agiye kurongorwa gusa ndatomboye, mugabo amenye ko agiye gusubira mu gishingo ca wa mufasoni canke ca wa mushinga nta yapfakara, kugira ngo ntagende afise intumbero y'amarari y'ivyo bintu byo muri uwo muryango. Ikijanye no guca imbere amategeko naho amategeko aravyemera, twe turabahezagira kuko n'umuryango urabahezagira. Mubahezagira bataraje imbere amategeko canke oya usivye naba bapfakaye naba bantu babasore n'inkumi duhezagira abantu babanje kuja imbere y'amategeko, ndetse naho boje imbere y'amategeko mu ishengero iyo batagiye ngo bakobwe umuhungu turamubaza cyangwa umukobwa tuti mbega none imiryango yanyira bize turabaza mbega abavyeyi banyu barabizi uyu mugambi murimo, kuko ishengero ntishobora kwinjira mu mugambi w'abantu babiri mu gihe umusore cyangwa umukobwa batabanje kubibwira abavyeyi babo. Ko abavyeyi ni ikintu gikomeye muri societe y'igihugu. Hanyuma ikigira kabiri turaraba ko bagiye mu mategeko y'igihugu muri etat civil. Ikigira gatatu gikomeye naco turabanza kubasaba kugenda shehe yabiciye ko gatoya reka ndabishimangira. Turababwira ngo uko mushaka kwabirana kose imbere yuko mugenda kuba kugwanya mushinga ugo rugo genda babapime mwipimishe barabe ko muri mwebwe mugikomeye muri bazima kugira ngo ntimukwege umuvumo muri babana ugiyemo canke usange we ugiye ku muntu yakweza umuvumo utazi kugira ngo ushobore kuba muri urwo rugo muri mu mahoro. Ni hano tugarukije kino gice ca mbere ca kino kiganiro, tubahisango mu gice ca kabiri aho tuzobandanya tubayagira ibijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga ku bijanye no gusubira kubaka kuri abo bapfakaye yaba ku mugabo canke umukenyezi naho ubutaha.